Ikiganiro Miss Inakaranga. Miss Inakaranga ni umwe mu migambi myinshi y'umuririmbyi w'umurundi Nsengiyumva Minani Felicien batazira Marshal Femido Jaba arangurira ibikorwa vyiwe mu gihugu ciwe c'amavukiro. Kaze muri kino kiganiro c'umugambi w'imboneka rimwe umaze kugirira akamaro abatari bake mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mukazora mugishikirizwa na Vani Irakoze biciye kwimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none Femido Jaba Burundi TV. Miss Inakaranga tera imbere urumugisha mu gihugu cacu. Abaramukije mwebwe mwese miko muradukurikirana reka ndaguhe ikaze wowe uri kuraraba kino kiganiro ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uza kurabira kino kiganiro ndaguhe ikaze kuri FBTV imbonesha kure igiye kubashikiza ibiganiro bigiye bitandukanye nimbura wa mbere ugira urabe kino kiganiro ndagusaba ugire subscribe hanyuma kumburugire n'interano utanga muri commentaire uhereze n'abandi link kugira ngo kumbure muzoze muracikwa n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bica kuri ino mbonesha kuri reka ndaguha ikaze nitwa Vani Irakoze ndaguha ikaze mu kiganiro Miss Inakaranga nkuko mwabyumvise kiganiro muzoza murahabwa byinshi bigiye bitandukanye bikorerwa muri ico gisata muri iryo shirahamwe rya Miss Inakaranga muzoza murashikirizwa bigiye bitandukanye na cane kugira ngo kumbure tubandanye dushikana kure umugore tubandanye dushikana kure umukenyezi muri rusangi ni inkingi y'urugo inkingi y'iterambere biciye no muri abo bigeme kuko bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito kandi ngo ntuja kugorora igiti kimaze gukura ngo kigorore kimaze gukura ngo kiravunika bivuze yuko mu mwana w'umwigeme yakuze amaze guhabwa indangagaco canke amaze guhabwa cyo novuga indero yo kumva yuko ari inkingi yo kumva yuko aho ari cyo agomba gushikana ku gihugu akura ariko ameze tugakura tubona abo bakenyezi b'imboneza abo bakenyezi babushitse abo bakenyezi bagira ico bamariye imiryango igihugu ndetse nabo bwite reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro ca Miss Inakaranga kandi nakubwire nti ni kiganiro muzoza murahabwa byinshi bigiye bitandukanye kuri wowe wipfuza gushigikira umukenyezi kuri wowe wipfuza gushigikira igitsina gore muri rusange Miss Inakaranga mbega niki Miss Inakaranga ni gisata gishigikira umwana w'umwigeme ava mu bwoko bw'abatwa mu marushanwa ya Miss agiye atandukanye aba mu gihugu tumenyereye yuko amarushanwa ya Miss habonekamwo abo bigeme beza bigeme bagororotse abigeme b'ubwenge aho abigeme baja muri ayo marushanwa kumbure kugira ngo baharanire canke bahiganirwe ico kibanza ca mbere ico kibanza c'ubwiza n'ubwenge na Miss Inakaranga rero ni gisata kumbe kije gushigikira caje gushigikira abona ko cavutse kuva kera caje gushigikira umwana w'umwigeme ava mu bwoko bw'abatwa kubera yuko abo bana babigeme tutahora tubabona muri ayo marushanwa niyo mpamvu iki gisata cavutse aha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi kimaze gushigikira abatari bake mugumane nanje kugira ngo kumbure mugende murumva ingene cavutse aho cavukiye ubagitanguje ndetse naho kimaze gushikana igihugu n'abene gihugu nyene abucega muri rusangi abo bigeme abo bana babigeme muri rusangi tugomba kwibaza tuti mbega Miss Inakaranga yavutse yari Miss Inakaranga yavutse mu mwaka wa 2018 2018 niho iki gisata cavutse gitangujwe na nyakubahwa Felicien Minani Nsengiyumva arongoye igisata ca Fondation Femido Jaba ishiramwe Fondation Femido Jaba rihukiyemwo ibikorwa bigiye bitandukanye novuga yuko niho yayitanguje muri 2018 avuga ati reka ntanguze rino shira hamwe tugiye kumenya tuti mbega niye ntumbero yatumye Felicien Minani Nsengiyumva ashinga iryo shira hamwe canke ashigikira umwana w'umwigeme ava mu bwoko bw'abatwa biciye mu mahiganwa ya Miss tugomba kwibaza tuti mbega icatumye atanguza uwo mugambi ni icahe canke niye ntumbero yatumye atanguza uwo mugambi yihweje impamvu nyinshi cyane kumbure impamvu zituma umwana w'umwigeme ava mu bwoko bw'abatwa ataja muri ayo mahiganwa ya Miss
abona kandi ari amahiganwa ashikana kure umwana w'umwigeme twamatwo turayibona ku rurero bugiye butandukanye ku isi yose igisata irushanwa rya Miss ni irushanwa rishikana umwana w'umwigeme gushira indoto ziwe hanze ndetse bikamuha ama opportunité agiye atandukanye haba mu gihugu haba kubwiwe bwite ndetse no hanze y'igihugu akaba ariyo mpamvu kumbure Minani Felicien Nsengiyumva yaravye aravuga ati ni gubera iki mbega ubwoko bw'abatwa abigeme bava mu bwoko bw'abatwa bo ni kubera iki badashobora kuja muri ayo mahiganwa mbega habura iki mbega nikiye gituma bataboneka muri ayo marushanwa kandi nabo arabigeme beza arabigeme baciye ubwenge arabigeme bo barundi kazi arabigeme bakwiye gushikana igihugu ku rundi rwego canke bonye n'ubwabo bakishikana ku rundi rwego erega mu Burundi ntisinde turi bamwe ntisindijewe gusa mu Burundi si wewe gusa Burundi turi bamwe kandi Burundi ni jewe Burundi ni wewe tugomba gushigikiranira tugomba kuduzanya kuko hariho n'abajya bamwe kumbure bikumira ugasanga ariko baja ku ruhande ari nayo mpamvu Felicien Minani Nsengiyumva yaravye impamvu abo bana babigeme bataja mu marushanwa avuga ati reka nshinge igisata Miss Inakaranga kugira ngo nabo bitore kugira ngo nabo bagire aho bisanga kugira ngo nabo baboneke ko ari abana babigeme b'igihugu kandi bakwiye kugira aho bageze niyo mpamvu rero yatumye araba neza yuko ico gisata gikenewe asanga abana babigeme bava mu bwoko bw'abatwa ntibitabira mu marushanwa kandi bujuje ibisabwa kuzuza ibisabwa nubwo bwiza kuzuza ibisabwa nubwo bwenge yes tugomba kwibaza tuti ni kihe kintu uwo mugambi wamariye umaze gushikako umaze gushika ku bikorwa bitari bike aho ubona yuko mu mwaka wa 2020 canke 2020 washigikiye Neila Mutoni w'Imana muri Miss Kayanza ari we yatabukanye ikamba canke igitsibo ca Miss Kayanza muri 2020 Miss Inakaranga waramushigikiye kuva mu ntango z'amarushanwa kugeza aho yambitswe iryo kamba ico gitsibo yatowe nk'umwigeme mwiza yaserukiye abandi kandi umwigeme w'ubwenge yabifashijwemwo n'ico gisata ca Miss Inakaranga aho yabashije gushika ku bitari bike biciye mu ubwambere na mbere tubanje kubona yuko yashigikiwe akatogwa nka Miss Kayanza warashigikiye watowe nka Miss Populaire Rikitricia Uwera aho watangwe kumushigikira kuva mu ntango y'amarushanwa girushanwa rya 2023 ya Miss Burundi irushanwa rikomeye ry'igihugu ya Miss Burundi imushigikira kuva mu ntango kuva muri preselection kugeza muri gushika demi-finale kubandanya gushika finale aho yatahukanywe ikamba nk'umu Miss canke umwigeme yamenyekanye kuruta abandi yavuzwe cyane kuruta abandi mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu ikamba ryitwa Miss Populaire arahabwa agashimwe arahabwa ubushimwe butari buke bw'igihugu ku nzego z'igihugu ku nzego y'abateguye iryo rushanwa rya Miss Burundi aho ubona yuko ivyo byose yabifashijwemwo na Miss Inakaranga twavuga neza yuko Miss Inakaranga imaze kuvyara abo bigeme babiri mu gisata abigeme babiri bava mu bwoko bw'abatwa mu marushanwa ya Miss uhereye kuri Miss Neila Mutoni w'Imana ukaja kuri Miss Rikitricia Uwera bose babikesha Miss Inakaranga ndetse nabo ubwabo naragerageje kubavugisha aho tuzobazana mu kiganiro tuzoza tatumira umwe aho gukurikira turi kumwe na Miss Neila Mutoni w'Imana tuzomusanga Ingozi ahasanzwe yiga gisata ca kaminuza tuzomusangayo kugira ngo atugane byinshi kumbure nta babwiriye ngaha ku ruhande rwiwe aho Miss Inakaranga yamugejeje nico kumbure akesha Miss Inakaranga yes mu nyuma ndabazanire kandi na Miss Tricia Riki nawe nyene tuzomuzana kugira ngo
abiganire vyinshi uyu mugambi wamugejeje ko kumbure tutabashije kubabwirira muri kino kiganiro kuko iki kiganiro ni kugira ngo mwumve umugambi en soi ndetse munumve naho ugiye gushikana aba bana babigeme bava mu bwoko bw'abatwa ndetse no ku gihugu muri rusangi. Tugomba kwibaza tuti mbega uwo mugambi uri kumarira iki mu gihugu ndetse nabo wega. Yes, uwo misi yatowe muri 2020 Mutoni w'Imana Neila yarashigikiwe kugeza aho arungikwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu nyigisho zijanye n'agateka k'ikiremwa muntu. Yes, novuga yuko aho hose yarahetswe mu mugongo na Miss Inakaranga nishira hamwe Miss Inakaranga canke igisata ca Miss Inakaranga aho yagiye mu gihugu kibanyi muri izo formation za droit de l'homme. Yes, mu mwaka wa 2023 iryo shira hamwe nyene yarihaye ihangiro novuga ku mwigeme Miss Tricia nkuko nabivuze yo kumushigikira nka Miss Populaire aho yagiye aronka uburusho butandukanye ndetse vyanamuhaye n'amahigwe yo kubandanya indoto ziwe zo kwagura igisata c'ukubumba nkuko yarasanzwe tumenyereye ibijanye no kubumba abava mu bwoko bw'abatwa aribo basanzwe babikora. Miss rero Uwera Ricky Tricia yavuze ati reka nshire indoto zanje hanze akabe nawo mugambi kandi yari yaseruye muri Miss Burundi wo kubumba asanzwe bikorera ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Yes, twavuga yuko ivyo byose nivyo umugambi wa Miss Inakaranga uri kuragerageza kurangura utagarukiye ngaho kandi uzobandanya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biciye mu gushigikira umwana w'umwigeme mu gushigikira umwana w'umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa canke abakenyezi bava mu bwoko bw'abatwa. Ndanabahimiriza kandi kubigeme canke abakenyezi bariko baratwumviriza nkuko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi aho hasohotse droit de la femme le 8 mars twako turahimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu la journée internationale des droits de la femme. Ndabahimirize kwama muri ko muritabira aya marushanwa kuko erega namwe murashoboye n'abarundi n'abarondikazi mushigikire uyu mwana w'umwigeme mushigikire umwigeme muri rusangi kandi nanoneho tutanibagiye yuko itariki y'umunani kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene turimwo le 8 mars ku munsi wa gatanu Miss Uwera Miss Neila Mutoni w'Imana yarahawe incho novuga agashimwe ahawe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahawe agashimwe nk'umukenyezi w'imboneza nk'umwigeme w'imboneza nk'umwe mu gwaruka ruriko rurakora rutitanga bavuga ngo umwana ngo abakenyezi dukora ibikora inka kandi koko nivyo turi bamaboko igihumbi dukora ibikora inka. Yes, nk'umwigeme ariko akora ibikora inka mu bijanye no kwiteza imbere anateza imbere igihugu ciwe camwibarutse igihugu cacu ciza c'amavukiro igihugu cacu ciza c'u Burundi. Murabandanya kandi mukurikirana ivyo imbonesha kure FBTV igenda bashikiriza tuzobandanya tubibereka nkuko kandi na Felicien Sengiyumva abandanya bereka ibikorwa bigiye bitandukanye biciye muri fondation yiwe Femido Jaba ihurikiyemwe amashira hamwe menshi cyane atandukanye atanga ibikorwa bigiye bitandukanye muzobandanya muhabwa cyo novuga ama info yose biciye kuri iyi mbonesha kure FBTV ndetse no mu bijanye n'iki gisata ca Miss Inakaranga nkuko musanzwe mubimenyereye tuzobandanya tubibaha ntimuhengeshanye kubandanya mudukurikirana ntimuhengeshanye kubandanya mugira subscribe na cyane yuko twifuza ko Uburundi bushika kure biciye muri Fondation Femido Jaba biciye muri FBTV biciye muri Miss Inakaranga biciye muri jewe biciye muri wewe uriko uradukurikirana. Yes, nuko reka ndagushimire wewe uri wafasha kanya gukurikirana kino kiganiro mubandanye mubana natwe mubandanye mudushigikira. Miss Inakaranga numwe mu migambi myinshi y'umuririmbyi w'umurundi Nsengiyumva Minani Felicien batazira Marshal Femido Jaba arangurira ibikorwa vyiwe mu gihugu ciwe c'amavukiro.
kaze muri kino kiganiro c'umugambi w'imboneka rimwe umaze kugirira akamaro abatari bake mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mukazora mugishikirizwa na Vani Irakoze biciye kwimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none Femido Jaba Burundi TV. Miss Inakaranga, tera imbere urumugisha mu gihugu cacu.